Gwagwan my people, turiko turakora ikiganiro, turiko turabaza ibibazo mu mihanda, turiko turaganira n'abantu, ngira ntunguru uyu mu bro ndamubaza ikibazo cihuse mudukurikirane mwumvirize. Yes. Umeze fresh? Urakomeye? Ndakwibariza akabazo. Nimba ndiko ndihuta sinzi. Oya ndakoresha umunota umwe. Nta na kimwe. Urabinyemereye? Witwa nde? Amazina yanje wanyitwa Dienobel. Dienobel. Urakijijwe? Nsanzwe nk'ikije. Ndakubaza. Umeze neza? Ndakubaza akabazo. Witwa nde? Jewe nitwa Big Fizzo. Big Fizzo. Wow. Gwagwan. Umeze fresh? Kabisa. Witwa nde? Kabisa. Sister Nsawa. Nsawa. Umeze neza? Cyane namwe. Fresh. Sister Nsawa. Nsawa. Umeze neza? Akazina witwa nde? Nitwa Linka. Okay. Sawa. Kayla. Nanje nitwa Frank. Sawa. Ndabaza ikibazo. Ego. Uriteguye kwishura? Bivaye nuko nicariye. Sawa, nawe uriteguye? Uriteguye. Okay. We get ready. Turi muri vacances. Hama ni cya kintu wamukumbura ku ishuri iminsi yose? Kuderanje. Nanda kubaza ikibazo. Ikiringo cyose cyo ku ishuri. Ni cya kintu kimwe wumva ukumbuye gukora? Ndakumbuye gutera blague n'abanyeshuri. Se, nta kigo na kimwe ukumbuye? Yo, ndakumbuye kwiga math. Uri sire, uhora uyitora? Wandayitora. X exposade. Okay, ngo ndakubaza ikibazo cyoroshe uze ukinyishura cyo muri matematike. X exposade. Moins X exposade divisé par 2 ni combien? Bro, kunyisha none. Oya. Simba. Sisa we ni cyaye cigwa kimwe uhora utora ku ishuri udashobora kugenda muri looping cyangwa se wamutora ni cyaye? Geography. Ariko geography ariko bazanye vrai ou faux? Bazanye vrai ou faux? Vrai ou quelque chose de bonne réponse. Bazanye ivyuza kwiyumvira kwandika ucutori ya. Bazanye yo ndakwimvira kwandika. Wiga system ya Burundi cyangwa y'abakongomani? Aish, Kongomani. Ndakubaza ikibazo cyo muri geography kimwe. Ego. Twagiye. Kuri carte ya RDC. RDC ifite superficie zingana iki? Aish. Kunyisha. Okay, isuru ko cumva ifite zingahe superficie ya RDC? Shaka kuri navyonze. Oya gerageza. Sindo ndakibona. Okay. Wiga quantième? Huitième. Reka nze ndakubaze ikindi kibazo kimwe. RDC ifite province zingahe? RDC. RDC majambo yumvikana gisigo yiki? Majambo yumvikana Democratic Congo. Ni de president w'ubu amazina yiwe abiri? Shambikima ntayonzi. Gwagwan aba sister baranyisha. Okay, ikindi kibazo kimwe uranyishura? Kinyoroye ndaciye. Basi ni cigwa gisanzwe kororera ku ishuri? Shajeyo. Nkaho byose mu mengo biragoye. Byose biragoye. N'ikirundi kiragoye. Nawe uri umurundi vya vrai? Shaje ndi umurundi ariko ngo siyo navuki kubera ikirundi kiranyisha. Niyo sheke ya mbere njyanoro nka mu uronka amanota ngahe mu kirundi? Mu kirundi? Yeah. Abaye menshi nka D10. Ngira rero ndababaza ikindi kibazo kimwe cyo turangiza. Urabinyemereye? Sawa na kibazo. Nawe? Ego. Ni kibazo kiri muri Bibiliya muhora muri abakizwa? Cyane. Nawe urakijijwe? Ego. Sawa. Igihe Yesu baja kumufata yarari kumwe na Petero yaramubwiye ngo inkoko ni yaza kubika gatatu araza kumwihakana iyo nkoko yari yande? Iyo nkoko nuko isinzi nge nayo. Oya none nuri mukizwa yari yande?
Ikiro kiraza neza. basi wowe wiyumvira yuko bari yande Bari ya Petero. yari kuba ari iya Petero Yaratonze. inde Petero nyine yaratonze iwabo. gwagwanga sister yo nkoko bibaza ko yari yande Saje nibaza ko ari muri ako karere nyene ngira hiyi. oyaza akabazo kamwe rero nta na kimwe vrema. sawa Yesu baja kumufata bamujane ku musaraba yabwiye Petero inkoko niyaza kubika gatatu uraza kuba wanyihakanye nkoko bibaza ko ari yande Iyo nkoko yari yande je mu majambo make barubwe nasomye Bibiliya ntahura yuko iyo nkoko yategerezwa kubika kubera yuko Petero yuhakanye Yesu gatatu. Iyo atamwihakana gatatu iyo nkoko ntiyari kubika. Bisigura yuko Bibiliya ntayitwereka ngo iyo nkoko ngo yari yanaka. Ariko iyo nkoko yabika kubera yuko Petero yuhakanye Yesu gatatu. wowe bibaza ko rero iyo nkoko yari ivuye kugira ibiki Iyo nkoko Bibiliya ntayitwereka aho yari iri. Tubwira yuko gusa amaze kumwihakana gatatu yumvise yuko inkoko ikirabika. sawa thank you gwagwani sana ndaryohewe Yesu igihe baja kumufata yabwiye Petero ati inkoko niyaza kubika gatatu aza kunyihakana iyo nkoko bibaza ko yari yande ntabyo nzi pe wowe ugerageje bibaza ko ari yande iyo nkoko sinzi vuba aho ya tomboza uvuga mume ndababaza ikibazo kimwe muri utumwe aya mbwira indirimbo imwe uzi Sinaba nibuka. mugabo witwa Big Fizz ndakwaza akabazo Yesu baja kumufata yabwiye Petero inkoko niyaza kuyakana gatatu uraza kunyakana iyo nkoko bibaza ko yari yande oya ukeka ko yo bari yande bazi Yes. thank you bro sasa munsi ndi kumwe na Demarche ugiye Ngiye mu dukogwa. ndagiye kubona Thank you so much. kibazo uranyishura sawa Yesu baja kumufata Petero inkoko uraza kubika gatatu niba bika gatatu uraza kunyakana bibaza ko iyo nkoko yari yande Yari yande. Yesu nzi Bibiliya mwasomye mugabo. ndakubaza ikibazo sawa Yesu igihe baja kumufata yabwiye Petero ati inkoko niyaza kubika gatatu uraza kunyihakana bibaza yuko iyo nkoko yari yande iyo nkoko ikibazo bagikuye kwa kiri muri Bibiliya ahantu Yesu yabwiye Petero ati inkoko niyaza kubika gatatu uraza kunyihakana iyo nkoko yari yande ibyo nzi nuko yari yanyeneye yari yanyeneye uwo nyeneye dushaka izina ryiwe yari yande muri Bibiliya nyeneye yari ibonyeneye aho nyine aho hantu ahantu aho muri Bibiliya bayikuye yari yande na Petero sigwiwe yari yande Petero yarayumvise usanga ari umubanya ari ngaho hafi umwanya wa Petero yari ubonyeneye nyine gwagwana